sabwe inkuru y'umunezero sha amatwi nabiri urabona mu ntara ya Gitega hasigaye hari ikigo c'ubuvuzi kama citwa inshuti ya bose hewe gikora gute yo ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose Egome. gifasha barya abantu bose bagendana za ndwara niziye yo nozidondagura nkazima Mbarirasha. urabona barya abantu bose bafise indwara y'igisukari Egome. gute hypertension Aho. amaso Ego. infection Egome. igitigu hepatite B na C Ndavyumva. zamibe umusipa Egome. abafise ikibazo ca estoma Yo. amafigo Oya. ibivyimba umugongo Karaba. rhumatisme asima kudadarara Ewe. iziba ry'imitsi indwara z'urukoba Izo zose. intandara kumeneka umutwe bidahera Ego. ingaburo ku bavyeyi bibungenze kongereza inguvu ku bubakanye Oya. imvune amakonyera sinezite babana basobaho baryamye ico kigo kirabafasha cane Numva benshi kimaze gufasha Ego. baragishingira intahe Birumvikana. n'abarya abantu vyananiranye yuko baheba itabi Ego yo sha. baba bukozeko hewe sabwe erega ca kigo kirakomeye aho kidakomera uyobewe yuko n'abasokuru bivuza imiti kama gusa kandi hewe turabaramukije tunabipfuriza kugira amagara meza na cyane cyane abakunzi b'ikiganiro ganira na muganga. Mu kiganiro cuno munsi tuza kuganira na Pastor Ntawumfatwa Theodore arongo ishengero Hozana. Uyo nawe aza kutubwira ukugene yagwaye ingwara y'igitigu akayigendana imyaka 8 akaba yagiye kumva akarusho ari uko yituye ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose c'Igitega. Ikiganiro mwagiteguriwe na jewe Albert Minani. ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka mu Ruyigi mugisanga hirya ya komine Ruyigi inyuma ya Croix Rouge hepfo ya Ecofos Akado mu Cankuzo mugisanga ku isoko ya kera imbere y'ikibuga c'umupira w'amaguru imuyinga mugisanga munsi ya komine imbere y'ikambi y'igipolisi mu Kirundo ni kwibarabara rija kuri komine Busoni imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo Ingozi ni muri quartier mwita mu Giswahili kujya mbere imbere y'umusigiti bita Answara mu Kayanza ni haruguru ya BCB kwibarabara riduga ku Kirema nk'Imuramvya mugisanga imbere ya sentare y'intango ibubanza ni kwisoko ku Musenyi haruguru y'ibanki Bankobu mu Cibitoke mugisanga kwibarabara ry'indwi uja mu Rugombo imbere yo ku Miceri impande ya Hotel La Pension ibujumbura mugisanga mu Carama kwibarabara rya kane ku nimero 10 ku ruhande rwo hepfo imbere yo kwibombo imakamba mugisanga muri komine Nyanzarake imbere y'ibanki BCB mu Rumonge mugisanga ku isoko kwa Bucumi imbere ya parking y'imiduga y'Ibururi akurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 ijana na 99 amajana 247 inshuti ya bose yo ni inshuti yawe izo ndwara barazihana. Kiganiro nyezina aho twababwiye yuko umutumire wacu muri kino kiganiro ari Pastor Ntawumfatwa Theodore arongo ishengero rya Hozana. Umushinga ntaye turabahaye mwaramutse neza. Mbega mushobora kutwibwira mwitwa bande mubahe? Jewe nitwa Pastor Ntawumfatwa Theodore hanyuma mva mu Rutegama. Mu Rutegama rw'intara Muramvya. Muvuze ko mwitwa Pastori mwa mumaze kwitura ubuvuzi kama. Ego cyane narabwituye na cyane ubuvuzi hariya mu nshuti ya bose. Je nari nsanzwe ngwaye basanga mfise ingorane y'igitigu kivyimbye. Hari kivyimba ku gitigu. Hanyuma rero ndabitura hari umugenzi yabandangiye nyandashikayo barampa imiti. Kandi bamaze kumpa imiti nayikoresheje igihe kitari gito ndumva ko mfise mitende kugera ubu ndumva ko Imana yaramfashije cyane kubera uwo muti nafashe uyu munsi imisonga yabaye mike mu gitigu ubu kandi maze imyaka ishika 8 mfise ico kivyimba nizera ko cahagaze kuko iyo kibandanye kivyimba ubu mba narapfuye ndashima rero Imana kuko mu vy'ukuri iyo miti yaramfashije. Mbega aho mwitura ikigo inshuti ya bose mwari mumaze igihe kingana gute mugwaye? Umugenzi rero niho yacambwira ati
yamara wogenda ku nshuti ya bose nibo buri cyo bagufasha niho uragenda rero mu nshuti ya bose baca batangura kumpa imiti barayimpa ndayifata numva mbandanya noroherwa mugabo kandi urugero igitigu cari kigezeko ndabishima naho no bamfise imisongo ubusi myinshi cyane nkuko nari ndafise imbere ntarafata iyo miti hamwe noronka amafaranga noca nsubirayo kugira ngo basubire bamfashe kandi izera yuko mbanarije ndayifata nokira numva ngo ngira imisonga mu gitigu merewe nabi cyane mugabo hamfata iyo miti mwe ku nshuti ya bose naciye numva ntanguye koroherwa ego mbega ico gihe mwitura ikigo inshuti ya bose hari ryari haciye umwaka mpevye ariko ubundi ndumva yuko nawe haciye umwaka numva ko nari natoye imitende hamwe noronka yandi mafaranga noca nirukanga bakamfasha gose turazi yuko abantu bafise ingwara nk'izonye ushobora gusanga ari byo bababuza na cyane cyane bijanye no gufungura canke ibindi bikorwa byo basaba nk'inguvu hamwe maze kwitura ingigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mukaronka n'imiti mukayifata ubu muba mwarabisubiye ko bimeze gute mbo hari ibyo nasubiyeko ariko hari n'ibindi nahavuye mpeba n'ibintu bijanye n'amamesa narabihevye rimwe ndakoresha amakoto hanyuma ibintu bijanye n'amata bizana ibinure sana uko nabihevye nkoresha amata ikivuguto rimwe nahone ego ubundi ibindi ndabifungura muga kandi uretse n'ivyo nari nsanzwe ngwaye na diabete yaratoye imitende nyene mwayivurije mu kigo inshuti ya bose inshuti ya bose barampaye imiti ubu yaratoye imitende basi kandi ashima Imana kuko mfise mitende kujanye na diabete indya zitari nkenda zirya ego ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka mu Ruyigi mu gisanga hirya ya komine Ruyigi inyuma ya Croix Rouge hepfo ya Ecofosa Kado mu Cankuzo mu gisanga ku isoko ya kera imbere y'ikibuga c'umupira w'amaguru imuyinga mu gisanga munsi ya komine imbere y'ikambi y'igipolisi mu Kirundo ni kwibarabara rija kuri komine Busoni imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo Ingozi ni muri quartier mwita mu Giswahili kujya mbere imbere y'umusigiti bita Answara mu Kayanza ni haruguru ya BCB kwibarabara riduga ku Kirema nk'Imuramvya mu gisanga imbere ya sentare y'intango Ibubanza ni kwisoko ku Musenyi haruguru y'ibanki Bankobu mu Cibitoke mu gisanga kwibarabara ry'indwi uja mu Rugombo imbere yo ku Miceri impande ya Hotel La Pension Ibujumbura mu gisanga mu Carama kwibarabara rya kane ku nimero 10 ku ruhande rwo hepfo imbere yo kwibombo Imakamba mu gisanga muri komine Nyanzarake imbere y'ibanki BCB mu Rumonge mu gisanga ku isoko kwa Bucumi imbere ya parking y'imiduga y'Ibururi akurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 ijana na 99 amajana 247 inshuti ya bose yo ni inshuti yawe izo ndwara barazihana mwatubwiye ko muri abakozi b'Imana muri umupastori hariho abantu batemera imiti y'ikirundi bafatiye yuko bizera canke ari abakristo mwebwe mu bisobanura gute kugira ngo mufate umuti w'ikirundi kandi muri abakozi b'Imana jewe ndawufata kuko ndazi yuko ibiterwa byose byaremwe n'Imana kandi ntibihumanye ikindi naco ndazi yuko hari abantu b'abakirisu batakonda imiti y'ikirundi rimwe na rimwe biva ku kuntu bahoze baja mu bapfumu hanyuma baha imiti imwe barinze guhamura mu gicuti ya bose ntihamura imiti urayisoroma ikayitegura neza kandi batanga imiti iteguye itarimwe umucafu hanyuma nabo bakoresha isuku abapfumu nabo bamwe usanga nta suku bafise bapfa kuguha ibintu bidasukuye neza ikindi naco bakarinda kukwereka ibyo uzorinda guhamura kugira ngo uwunywe na inshuti ya bose ikora neza cyane nta bintu bijanye no guhamura ntavyo bakubwira ngo urabanze uhamura ibi nibi baguha umuti bateguye ukawunywa kandi umuti basoromye haba mu mirima bateye canke baguze kumbure mugabo bakabiguha ukabinywa batarinze kurinda kukubwira ngo urakora ibi nibi kugira ngo binywe canke bataguye ngo uranze bitegura guha ibiteguye bimeze neza ndizera yuko bagira ibintu bimeze neza cyane kandi ico gituma byamfashije sinari kuja mu bapfumu ndi mu pastori abapfumu jewe sindabakunda ndazi yuko bakora na shetani abakristo banyu cyo kimwe n'abandi bakristo bizera Imana nka mwebwe nk'abakozi b'Imana mushobora kubizeza ko bashobora gufata umuti w'ikirundi aho wavuye ahariho hose ariko udahamuye jewe no bizeza
gose. Kimwe je ubwanje imuhira narateye moringa, narateye tevere, narateye aloe kandi ayikoresha. N'abakristo iyo ndiko mbigisha ndababwira ko bakwiye kubikoresha. Nkaruvura igikomere ndabwira nti ukomeretse koresha aloe kuko ni ikintu dushobora kubona mu karere kacu. Urumva rero jewe ico nkora ndabereka yuko ibintu byose vyaremwe n'Imana kandi igihe cyose wokoresha umuti utarinze kubihamura atabindi bintu urinze gukoresha bijanye no guhamura ibintu by'abapfumu. Igiti cyose Imana yaremye ni ciza kandi kirashobora gufasha umuntu igihe cyose agifashe neza. Mwatubwiye ko muri abakozi b'Imana ariko ntimwatubwiye ishengero murimo. Mushobora kubwira abariko baratwumviriza ishengero murimo kugira ngo kumbure bizere ko muri abakozi b'Imana. Jewe ndi umupastori mw'ishengero bita Hozana kandi ndongoye urunani rw'amashengero Kristo muri komine ya Rutega. None ga pastori, mu bandi bakozi b'Imana mugendana abo mukorana ibikorwa, urumva ko musanzwe munarongoye n'urunani rw'amashengero muri komine Rutegama. Haraho muhora muganira kuri iki kibazo kijanye n'imiti kama na rijyana leta y'u Burundi. Tubona yuko imaze gushiramo ingufu zikomeye ku buryo imaze gushiraho n'amategeko yemerera ubuvuzi kama gukorera ku mugaragaro, ndetse ibicishije no mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bakaba bariko baraha impusha abavuza imiti kama kugira ngo ico gisata cy'ubuvuzi kama kize kunganira imiti y'ikizungu, kuko hariho ingwara nyinshi dushobora gusanga zivugwa n'imiti kama zigakira. None abakozi b'Imana bagenzi banyu mwoba mubiganira ko kugira ngo nabo bahimirize mu mashengero yabo abantu ko bashobora kwitura ibigo canke bagakoresha n'umuravumba wo ku rugo iwabo? Ego murakoze cyane. Jewe bamwe turaganira kandi uretse n'ivyo mw'ishengero iwacu twari dufise umurepresenta legal. Uwo murepresenta yagiye mu Budagi atuzanira igiti bita Artemisia, turagitera cavura malaria kandi abantu bagikoresha carabafasha cyane. Nubu niwo muti bariko barakoresha abakristo bamwe. Rero mu vy'ukuri abakristo apastori cyane haraho bamwe tuganira nkababwira nkabereka ntivyari byo byose iki kintu kirashobora kufasha mu buzima bw'abantu, kandi ndazi yuko abapastori bamwe bakoresha iyo miti kandi imaze kubagira akamaro. Jewe rero turi kumwe n'abapastori bamwe turaganira, nta nama ndagirisha abapastori ngo ndababwire ko bakoresha imiti y'ikirundi, mugabo ndazi ko bamwe turiko turaganira mu biyago ndabereka akamaro k'ibitegwa bimwe cyane mu bijanye n'amagara y'abantu, kuko hari ibitegwa bimwe musanga birimo amavitamine ashobora gufasha abantu, ugasanga harimo ivyunyunyu bishobora gufasha abantu. None ibyo turya byose usanga rimwe na rimwe birimo imiti ishobora kudufasha. Rero haraho tuganira n'abakozi b'Imana nkabereka yuko ibiti binaka bishobora gufasha abantu kandi bishobora kubakiza ingwara zimwe. None iyo muriko muraganira murabona ko koko abakozi b'Imana babitahura bikabanyura canke baca babafata nk'abantu muba mwaranyereye ku ijambo ry'Imana? Bamwe baravyakira, abandi ntibavyakira, bivana no kwizera kwabo, bivana niyo baje bava. Hari abantu usanga bamwe baje barakijijwe muga bahoze mu bapfumu kera, uwo rero acafata ingingo yuko udasubira gukoresha imiti y'ikirundi. Ariko rimwe na rimwe turabahamagara tukabahanura tuti yamara mukwiye kugaruka, ibi biri beriko birakoga uyu munsi sibijanye n'ubufyitiriza ibintu bijanye n'abapfumu. Turagerageza kuza turabahanura kugira turabe ko bo kumva neza yuko imiti y'ikirundi iriho ataca Imana yaremye kiroga, ahubwo ari kigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka mu Ruyigi, mugisanga hirya ya komine Ruyigi inyuma ya Croix Rouge hepfo ya Ecofos Akado mu Cankuzo, mugisanga ku isoko ya kera imbere y'ikibuga c'umupira w'amaguru imuyinga, mugisanga munsi ya komine imbere y'ikambi y'igipolisi mu Kirundo ni kwibarabara rija kuri komine Busoni imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo. Ingozi ni muri quartier mwita mu Giswahili kujya mbere imbere y'umusigiti bita Answara. Mu Kayanza ni haruguru ya BCB kwibarabara riduga ku Kirema. Nk'Imuramvya mugisanga imbere ya sentare y'intango. Ibubanza ni kwisoko ku Musenyi haruguru y'ibanki Bankobu. Mu Cibitoke mugisanga kwibarabara ry'indwi uja mu Rugombo imbere yo ku Miceri impande ya Hotel La Pension. Ibujumbura
mugisanga mu Carama kwibarabara rya kane ku nimero 10 ku ruhande rwo hepfo imbere yo kwibombo imakamba mugisanga muri komine Nyanzarake imbere y'ibanki BCB mu Rumonge mugisanga ku isoko kwa Bucumi imbere ya parking y'imiduga y'Ibururi akurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247 inshuti ya bose yo ni inshuti yawe izo ndwara barazihana. Turabizi neza yuko imbere y'umuzo w'abakoroni basokuru bacu bivura bakoresheje imiti kama y'u Burundi. Mwebwe ko tubona mukuze mubona ari giki catumye abantu baheba imiti kama bakayita nkuko umengo ni icaha kuyikoresha? Imiti kama barayihevye, rimwe na rimwe bayihebeshejwe n'abakoroni n'abazungu bamwe baje bazanye imiti yabo, kuko yugomba isoko ucugomba ko ibindi vyari bihari bihava. Abenshi barondera isoko kugira ngo imiti yabo ishobore gusohoka. Nico niyumvira. Ikindi naco urabona ibintu byo kwizera basanze abakirisu abenshi bara abantu baja kuraguza bakaja mu bapfumu, hanyuma cyababwira ati hebe ivyo vy'abapfumu mukoresha imiti yacu kugira ngo mushobore gukira, kuko abapfumu barabahenda ubutunzi bwabo bukagenda kubera ukwizigira bimvira ngo umupfumu arashobora kumfasha. Abenshi rero barahendwa, abapfumu bakabahenda bagasora utwabo, ariko n'abapfumu ntibababwira bati uyu muti rero wogenda ukawiyahira woshobora kugira akamaro. Oya, bacababwira bati oya umuti utawugize gutya uravyumva ngo waho upfukamye ntiwoshobora kugira akamaro, kandi barakira. Mugabo babereka Imana atariyo. Ubu rero tubigisha ubwa mbere gusenga Imana, hanyuma ugakoresha uwo muti wasenze Imana utagiye gupfukamira shetani. Umuti ukabereka kwe kukoresha mu buryo bwiza atabindi bintu ucije haruhande. Kandi noneho imiti myinshi ndabizi neza ko ngaha mu Burundi Imana tugiriye neza, naho amashamba ariko arahona. Ubundi hariho ibiti bidufitiye akamaro. Aje nkiri mutoya abavyeyi barampa uwo bita umunyonza nkawunywa, bakampa muravumba nkawunywa, kandi nkumva ndatoye mitende. No kwishure nizeko hariho umuravumba, abanyeshuri nabo bawaha bakawaha bagwaye bijya bintu vyo mu muhogo, babara mu muhogo bakawukoresha bagakira. Kandi iryo shure ryari ryo shure ry'ijambo ry'Imana, nkabona abanyeshuri bariko barawukoresha kandi barakira. Ni kuvuga ntaco Imana rero yaremye yashize ngaha mw'isi kidafise akamaro. Rero mu vy'ukuri abakoroni canke abo bazungu kimwe barondera isoko. Ikigira kabiri bagomba ko abakirisu batabandanya kuja mu bapfumu ngo bijukire bakamenyi, kuko mu vy'ukuri abapfumu barabahenda bagatuma basesagura utwabo. Ubwo abakozi b'Imana ntiboba barakoreshejwe mu guhebesha ibintu kama by'abarundi kugira ngo abarundi bakoreshe ibinyamahanga? Erega mu vy'ukuri abaje ubwa mbere barabazungu, kandi abazungu imico yacu ntibari bayizi. Rero mu vy'ukuri babishikiyemwo bonyene, kuko barabazungu baca barigisha abanyagihugu abakirisu babo bati ibintu vy'ikirundi bivemwo, mukoresha imiti tuzanye ko nde waza bavura. Bari basanzwe arabahinga bakaba bazi kuvura, baca bazana imiti yabo, bituma abanyagihugu abakirisu baca baheba gukoresha imiti y'ikirundi. Ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka mu Ruyigi mugisanga hirya ya komine Ruyigi inyuma ya Croix Rouge hepfo ya Ecofosa Kado mu Cankuzo mugisanga ku isoko ya Kera imbere y'ikibuga c'umupira w'amaguru imuyinga mugisanga munsi ya komine imbere y'ikambi y'igipolisi mu Kirundo ni kwibarabara rija kuri komine Busoni imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo. Ingozi ni muri quartier mwita mu Giswahili kujya mbere imbere y'umusigiti bita Answara. Mu Kayanza ni haruguru ya BCB kwibarabara riduga ku Kirema. Imuramvya mugisanga imbere ya sentare y'intango. Ibubanza ni kwisoko ku Musenyi haruguru y'ibanki Bankobu. Mu Cibitoke mugisanga kwibarabara ry'indwi uja mu Rugombo imbere yo ku Miceri impande ya Hotel La Pension. Ibujumbura mugisanga mu Carama kwibarabara rya kane ku nimero 10 ku ruhande rwo hepfo imbere yo kwibombo imakamba mugisanga muri komine Nyanzarake imbere y'ibanki BCB. Mu Rumonge mugisanga ku isoko kwa Bucumi imbere ya parking y'imiduga y'Ibururi akurakuri 79 amajana 766 amajana 951
51 canke kuri 69 199 247. Inshuti ya bose yo ni inshuti yawe. izo ndwara barazihana. Tugarutse kuri iyi leta yacu yitorewe n'abenegihugu yarasizeho amategeko arekurira ubuvuzi kama gukorera ku gataka k'u Burundi. Mwebwe iyo ngingo muyivuga kwiki nk'abakozi b'Imana? Iyo ngingo ndayishigikiye gose, ahubwo ubuvuzi kama ni burambe, ni bukomere, kuko urabona muri kino gihe mu gihugu cacu urabona ko amakungu ariko adufatira ibihano. Ubu rero twifitiye imiti yacu, urumva nta kibazo twosubira kugira amagara yacu yomera neza. Rero nkasaba ko leta yoshigikira rwose ubuvuzi kama kugira ngo abarundi turonke imiti ihinguriwe ngahi iwacu ishobora kudufasha twiterera twebwe ubwacu tukayikoresha igafasha abana bacu n'akazoza kakaba keza, imiryango yacu ikagira amagara meza. Dufatiye kuri ako kamo muri ko muratera abenegihugu gukoresha imiti kama, turabona ko ikigo inshuti ya bose kimaze gutora imiti itandukanye ishobora kuvura ingwara zikomeye, kandi nakaha kamo motera ababishoboye kugira ngo bashobore gufata mu mugongo ico kigo, kuko tubiravye turabona ko kidashobora kuvura abarundi bose ku rugero boba bakeneye iyo miti, hatabonetse abashigikira ico kigo kugira ngo kumbure gishobore gukora imiti ishobora kuvura izo ngwara ndetse no kugwiza iyo bamaze gutora. Murakoze cyane. Mu vy'ukuri inshuti ya bose iragerageza gukora uko ishoboye, mugabo kandi ibintu vyarazimvye, kandi imiti yo mu inshuti ya bose iboneka ko ikenye. Rero ngasaba leta gufata mu mugongo ikigo inshuti ya bose, na cane cane abahinga amashirahamwe afise uburyo bakabaha amafaranga kugira ngo inshuti ya bose ishobore kuronka imiti myinshi ishoboka, ishobore gutera ibiti bivura vyinshi, mbere bishobotse na leta ibahe n'ahandi hantu bashobora gutera, ibaha isi niniya bashobora gutera kw'iyo miti. Hanyuma mbere n'ibitungwa, kuko iyo miti irakoresha amase y'ibitungwa. Rero ngasaba ko leta yobashigikira ikabaha ibitungwa, ikabaha ahantu bashobora kurima ivyo biti, kuko mu mitumba vyaramaze guhera mu mitumba kubera kugwirana kw'abantu mu amashamba yarahonye. Bisaba rero yuko barinda kurondera hirya no hino, hanyuma bakabitera, ukikoronka aho babitera, bakaronka amase, mbere bishobotse bakaronka n'amafaranga. Leta igatera kama makundazi ko leta yotera kama makungu bagafasha amashirahamwe afashe inshuti ya bose kugira ngo ubuvuzi kama butera imbere, abanyagihugu turonke imiti ishobora gufasha amagara yacu tutiriwe turazerinze. Turumva ko akamo ahanini wagateye leta, ariko nk'umukozi w'Imana amashengero uruhara rwayo koba uruhe kugira ngo ubuvuzi kama butezwe imbere? Amashengero uruhara rwayo ubwa mbere no kwigisha abakirisu, bakabukuramwo uwo mutima wo kuvuga ko iki giti Imana yaremye kirimwo uburozi, hanyuma bakizeza abakirisu yuko Imana ataco yaremye kidashobora kugira akamaro umunyagihugu. Hanyuma abakristo bakijukira kwivuza ku nshuti ya bose canke bagakoresha ubuvuzi kama kugira ngo bashobore gufata neza amagara yabo n'ibibondo vyabo, mbere n'abana bazokura babibigishe kugira ngo ntibaze barazerinze, kuko tugomba yuko ngaha mu Burundi aho iwacu nyene turonka abahinga bashobora gukoresha ivyo twifitiye kugira ngo amagara yacu ashobore gutera imbere. Nosaba rero barongozi b'amashengero kwigisha abanyeshengero babo vya bindi vya kera abakoroni badusizemwo vyuko igiti imiti y'ikirundi dafise akamaro babibakuremwo abanyeshengero, bizere ko ivyo Imana yaremye dufise ngaha mu Burundi bishobora kutugira akamaro kandi bikadukiza n'ingwara. Ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka mu Ruyigi, mu gisanga hirya ya komine Ruyigi inyuma ya Croix Rouge hepfo ya Ecofosa Kado mu Cankuzo, mu gisanga kw'isoko ya kera imbere y'ikibuga c'umupira w'amaguru imuyinga, mu gisanga munsi ya komine imbere y'ikambi y'igipolisi mu Kirundo ni kwibarabara rija kuri komine Busoni imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo. Ingozi ni muri quartier mwita mu Giswahili kujya mbere imbere y'umusigiti bita Answara. Mu Kayanza ni haruguru ya BCB kwibarabara riduga ku Kirema. Nkimuramvya mu gisanga imbere ya sentare y'intango. Ibubanza ni kwisoko ku Musenyi
Gisenyi haruguru y'ibanki Bankobu, mu Cibitoke mugisanga kw'ibarabara ry'indwi uja mu Rugombo imbere yo ku Miceri impande ya Hotel La Pension, i Bujumbura mugisanga mu Carama kw'ibarabara rya kane ku nimero 10 ku ruhande rwo hepfo imbere yo kw'Ibombo, i Makamba mugisanga muri komine Nyanza-Lac imbere y'ibanki BCB, mu Rumonge mugisanga kw'isoko kwa Bucumi imbere ya parking y'imiduga y'Ibururi akurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247. Inshuti ya bose yo ni inshuti yawe. izo ngwara barazihana. Kwitegeko rirekurira ubuvuzi kama mu gihugu cacu, nka wewe umukozi w'Imana wo mushimira gute narijya umaze gukoresha imiti kama kandi ubona akamaro ikumarira? Je mu vy'ukuri nagomba gukengurukira cyane nyene cyubahiro umukuru w'igihugu yemeje ko iryo tegeko ryo shigwa imbere akaritera ku gikumu. Mu vy'ukuri yagize neza cyane kandi nawe ndazi yuko akunda Imana. Iyo abona yuko imiti y'ikirundi idafisa akamaro ari umuntu akunda Imana ntiyari kwemera gutera igikumu kuri iryo tegeko. Rero mu vy'ukuri ndamushimira cyane ndamukengurukira cyane kuko arabona iyo Burundi buriko buraja, arababaye abene gihugu, arababaye kazoza cy'igihugu cacu, kandi natwe abanyagihugu dukwiye kumuyoboka tukemera gukoresha iyo miti y'ikirundi. Akajambo ko gusozerera ko nakahe? Jewe akajambo ko guhereza ko nagomba kuvuga, nagomba gusaba abanyagihugu bose bijukire gukoresha imiti y'ikirundi, hanyuma cyane cyane babandanye baja kwivuza ku kigo inshuti ya bose, kuko narabonye yuko bakora imiti ngira kamaro cyane. Mbere abashoboye bayitere mu mihani wabo, nyingagari ziraboneka, hari n'ibindi biti dufise biboneka usanga amashugwe n'ibiki, babandanye kubitera kuko ningira kamaro. Hanyuma nkaba ndabashimiye uwo wese yipfuza kwivuza no kubabara amagara yiwe neza, ufise ingwara nagende ku nshuti ya bose ababwire ingorane afise. Mbere nanibagiye gusaba leta ko yobaronsa n'ibikoresho, abahinga bapima ingwara ku nshuti ya bose, naho nyine hari yakwiye kuboneka abantu bapima bagapima ingwara hanyuma bagaca bivuza ngaho nyene, vyoba vyiza cyane batiriwe baraja kure aho badashobora guca baronka umuti ubwo nyene. Nk'ayandi mashirahamwe yoyo avuza imiti kama atari inshuti ya bose nayo muyatera kama kahe? Mu yandi mashirahamwe sindayabona cyane, ariko kandi nayone no yatera intege kugira ngo babandanye kuko inshuti ya bose ntiyoshobora gukwira Uburundi bwose. No saba yuko nayo mashirahamwe avuza imiti kama bogerageza bagakora n'isuku, hanyuma bagakora vyinshi bishoboka kugira ngo abarundi turonke imiti. Mama Kwize inkuru y'umunezero sha amatwi nabiri. Urabona mu ntara ya Gitega hasigaye hari ikigo c'ubuvuzi kama citwa inshuti ya bose. Hewe gikora gute? Yo ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose Egome. gifasha barya abantu bose bagenda na zandwara. Indwara niziye. Yo nozidondagura nkazima. Marirasha. Urabona barya abantu bose bafise indwara y'igisukari, Egome. gute, hypertension, amaso, infection, igitigu, hepatite B na C, zamibe, umusipa, abafise ikibazo ca estoma, amafigo, ibivyimba, umugongo, rheumatisme, asima, kudadarara, iziba ry'imitsi, indwara z'urukoba, intandara, kumeneka umutwe bidahera, ingaburo ku bavyeyi bibungenze, kongereza inguvu ku bubakanye, imvune, amakonyera, sinezite, babana basobaho baryamye. Ico kigo kirabafasha cane, benshi kimaze gufasha baragishingira intahe, n'abarya abantu vyananiranye yuko baheba itabi yo baba bukozeko. Sabwe erega ca kigo kirakomeye. Aho kidakomeye uyobewe yuko n'abasokuru bivuza imiti kama gusa. Kandi hewe none ico kigo gikorera he? Ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka
mu Ruyigi mugisanga hirya ya komine Ruyigi inyuma ya Croix Rouge hepfo ya Ecofosa Kado mu Cankuzo mugisanga ku isoko ya kera imbere y'ikibuga c'umupira w'amaguru imuyinga mugisanga munsi ya komine imbere y'ikambi y'igipolisi mu Kirundo ni kwibarabara rija kuri komine Busoni imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo Ingozi ni muri quartier mwita mu Giswahili kujya mbere imbere y'umusigiti bita Answara mu Kayanza ni haruguru ya BCB kwibarabara riduga ku Kirema Muramvya mugisanga imbere ya sentare y'intango Ibubanza ni kwisoko ku Musenyi haruguru y'ibanki Bankobu mu Cibitoke mugisanga kwibarabara ry'indwi uja mu Rugombo imbere yo ku Miceri impande ya Hotel La Pension Ibujumbura mugisanga mu Carama kwibarabara rya kane ku nimero 10 ku ruhande rwo hepfo imbere yo kwibombo Imakamba mugisanga muri komine Nyanzarake imbere y'ibanki BCB mu Rumonge mugisanga ku isoko kwa Bucumi imbere ya parking y'imiduga y'Ibururi akurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247 inshuti ya bose yo ni inshuti yawe izo ngwara barazihana.